wahoze uri n'ubu niwo uri kandi niwo uzohora uri. Turaguha icubahiro, Imana ihambaye. Imana yibuka abantu bayo, urera, uragororotse, uratunganye, kandi uri mu ruhande rw'abatunganye. Turaguha icubahiro Mana itiyanduza, turaguha icubahiro Mana ihambaye. Turagushimye ukwera kwawe no gutungana kwawe. Wavuze ngo jewe ndi uwera, ngo kandi mba ahantu hera, ngo kandi mbana n'abafise imitima itunganye. Turagushimiye ko utugirira neza muri Kristo Yesu tukozwa kugira ngo natwe tugerere aho uri. Turaguha icubahiro rero yuko ari wowe utangaza amakuru meza ku buzima bwacu, kuko wadushize mu kibanza cayo. Neza yawe yamye iriho kandi izokwamaho. Ntiwitiranya umunyabyaha n'umugororotsi, nta nuko witiranya mwami ku ma-identite y'abantu. Urazi buri wese, urufatiro rwawe rwo kubaka ko rurakomeye. Rwanditswe ko ayo majambo ngo uhoraho araza abiwe, kandi ngo uwuvuga wese ko ari uwiwe ave mu kugabitanya. Turaguha icubahiro ko ijambo ryawe ryatubwiye yuko uhisemo kugendera abantu bawe, bahagurukira kubagirira neza. Kandi uku kwezi turiko turavugiramo waduhaye guhagararamo, tukiri mu ntango zako. Turaguhezagiye, turakugushimiye, turakira imigambi yawe myiza muri ko. Ni ukwezi kw'ishaka ryawe, ni ukwezi kw'inkomezi zawe, ni ukwezi kw'ubwiza bwawe, ni ukwezi kwawe mpwemu yera, ni ukwezi kw'ubwiza n'ububasha bwawe. Kandi ishengero ryawe rizokayanga n'ubwiza bwawe, kuko uri Imana ibikora ikabikomeza. Mu munsi umwe urakora ibintu bikomeye, ugahindura, ugahindukiza, ukimika, ukimura, ugashinga, ugashingura, ugateragira, ukarandura, ukabomora, ukubaka. Turaguha icubahiro Mwami. Mu munsi umwe urakora ibikomeye. Wowe uri Imana nyamana, uri Imana igira neza. Twitegereza ubuntu n'ubwiza bwawe, dutumbereye wewe. Turakiriye imigambi ufise yose muri uku kwezi, turayihagarariye, turayizigamye, turayizigamishije. Turazi ko ivyiyumviro vyawe ari vyiza, n'imigambi yawe ni myiza, kandi iyo migambi yawe turayisambuje itari iyawe. Kwihenda no gutsitagurika ko muri kahise kurangirira aha, atangura ubuzima bushasha bunagutse bw'inkomezi no kukubaha neza. N'igitinyiro cawe bigumane natwe. Urakoze Mwami. Turabisengera ku giti c'umuntu wese, uzubane nawe. Turabisengera ku giti c'imiryango duserukiye, uzubane nayo. Turabisengera ku giti c'intara turimo, uzubane nayo. Turabisengera ku giti c'igihugu turimo, uzubane naco. Turabisengera ku giti ca East African Community turimo, uzubane nayo. Turabisengera ku giti ca Afrika iduhetse, uzubane nayo. Turabisengera ku giti c'isi yose, uzubane n'iyi si turimo. Uzutugirire neza, uze kuba ukwezi no gutabarwa. Ndazi yuko hirya no hino hari ibyago vyugarije abantu, ariko wowe uri Imana ishobora gutabara. Ndazi yuko Mwami amakuru mabi, imibabaro, ukwihebura guterwa na wa mubi vyoteza benshi kukuvako, ariko turasenze uzutugirire neza. Ukwezi mu mahanga yose uze kuba ukwezi ko kukugarukako kwa benshi. Abakuvuyeko bagusubireko, abatakaje ivyizigiro babisubirane, bamenye ko uri Imana ihambaye, umuremyi w'ijuru n'isi. N'igihe cawe si igihe c'umwansi. Ni mw'izina rya Yesu tuvyatuye, kandi turimitse ubukuru bwawe Mwami. Urakoze, shimwe ni ryawe. Jambo niwe tara yakira hacuze umwiza, bigakesha ijoro ryo mu
Yesu, shima n'Imana uyu munsi Imana itugiriye neza kugira ngo tuze mu ngoro yayo, ikirere ntikiba coroshe ariko Imana iratugirira neza ikabana natwe muri aka kanya gasigaye atari kanini cyane rwose. Tuzingurure ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cyaho cya 16. Igitabo cya mbere cya Samweli, abafise amabibiriya yabo tuhatsingurure. Imana igenda iratugirira neza ko bukeye nuko bwije, kandi Imana igenda iratugwanirira intambara zose, izo twe tuba tubonesha amaso yacu nizo tutabona. Yesu agenda iratugirira neza. Turahera ku murongo wa mbere mu gitabo cya mbere cya Samweli. Samweli arobanutsa Dawidi amavuta. Umurongo wa mbere haravuga ngo, maze Uhoraho abaza Samweli ati uzogeza hehe kuririra Sawuli, kandi namaze kwanka kwaba umwami w'Abisirayeli. Uzuza ihembe ryawe amavuta, uheze uze ngutume kuri Isayi w'i Betelehemu, kuko nironkeye umwami mu bahungu biwe. Samweli arasiguza ati, nogendane, erega Sawuli niyavyumva azonyica. Uhoraho aramwishura ati, hitana inka y'ishashi, ugende uvuge uti, nje gushikanira Uhoraho ikimazi. Uheze uhamagare Isayi aze kuri ico kimazi, nanje nzokwereka uko uzogenza. Uzobanurize amavuta uwo nzokurangira. Nuko Samweli agenza nk'uko Uhoraho yamubariye, aja i Betelehemu. Ashitseyo, abakuru b'igisagara baza kumusanganira bahinda agashitsi. Baramubaza bati, be kugenzwa n'amahoro? Ategome n'amahoro, nzanywe no gushikanira Uhoraho ikimazi. Nuko niwiyeze muze tujane kuri ico kimazi. Kandi yeza Isayi n'abahungu biwe, ahamagara kuza kuri ico kimazi. Nuko bashitseyo abonye Eliyabu, aribwira ati, nta gukekeranya uwo Uhoraho agira yimikishe amavuta nguyu imbere yiwe. Ariko Uhoraho abarira Samweli ati, ntaco uraba ishusho yiwe canke ikirebo ciwe, kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba, kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima. Maze Isayi ahamagara Abinadabu amwereka Samweli. Samweli aravuga ati, n'uyu nyene Uhoraho siwe yatoranije. Isayi arongera amwereka Shama. Naho nyene Samweli aravuga ati, n'uyu nawe Uhoraho siwe yatoranije. Nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe ngo Samweli abarane. Samweli abarira Isayi ati, aba sibo Uhoraho yatoranije. Maze Samweli abaza Isayi ati, mbega abana bawe bose nawe? Aramwishura ati, hasigaye umuhererezi, ariko rero ari ku ntama. Nuko Samweli aramubaza ati, tuma uja kumuhamagara, kuko tutari bwicare ngo turye ataraza. Nuko atuma uja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze Uhoraho aravuga ati, va hasi umusuke kw'amavuta, kuko wa wundi ari uyo.
nuko samweli aca yabira rya hembe ry'amavuta ayamusukako, bakuru be bamukikije. Kuva uwo munsi Mpwemu Uhoraho yama aza kuri Dawidi akabushungwe. Nuko samweli arahaguruka asubira i Rama. Imana ishimwe cyane, Yesu abahezagire. Imana ishimwe. Ano majambo y'Imana tubonye n'amajambo y'Imana tugira dusangire kano kanya. Mwumvise teme twasangiye n'icamo ry'umutwe rivuga ngo Uhoraho araguhagurukiye kugutangaza. Imana ishimwe cyane. Ano majambo y'Imana dusomye tubonye uno muntu w'Imana Samweli arobanutsa Dawidi amavuta. Iyi ni inkuru ndende ikomeye uyasomye cyane rwose uhereye mu gitabo cya mbere cya Samweli, ariko mu gice cyaho cya 15 turabona ingene uyu muntu Sawuli mu kugira ngo Samweli arobanutse amavuta umukozi w'Imana Dawidi. Ni inkuru iryoshe kandi iterana intege, ariko ano majambo y'Imana tubonye Uhoraho abwira umukozi w'Imana Samweli ati uzogeza hehe kuririra Sawuli ko je nase kwaba ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Ariko ano majambo y'Imana tubona cyane gose Samweli yari karirira ubusanzwe ahari kandi asanzwe arongoye ubwoko bw'Imana, ariko umbugu yarongoye ubwoko bw'Imana Sawuli yanamvugeho gatoya cyane gose amaje ingaruka kuri uyu nawe Imana yacirobanutse amavuta ari we Dawidi. Imana ishimwe cyane. Sawuli igikorwa cyane icyaha muri make Imana yamuzizije yakoze ubwa mbere na mbere yaritaye mu byo atagezwemo, aza gushikanira ikimazi atari we yari asanzwe yuko yo gushikana. Ivyonye birabako hama ikindi naco acaragenda gutanga imibavu, gutanga ibimazi, kandi atari we yari kuja kubitanga, ari umukozi w'Imana Samweli. Imana ishimwe cyane. Ariko haruguru yacu tubona ingene Imana mu gice cya 15 ingene unyene Sawuli yaciye aja gutanga ibimazi, arabitanga atari byagezwe. Hama ubwo nyene Imana iciyabwira Samweli ati jewe uyu muntu uzenya uwo mwandase kwaba ku ngoma turatanyumviye gusa, nico cyaha cyatumye uyu mukozi w'Imana bitamushikako. Hama ikindi cyo cyatumye cyashoboye gukora ko cyamukozeko cyane gose nuko yafashe ibimazi. Imana imubwiye ati genda rero mu Amaleki ugwane no ntambara kaje ndaza kubagwa amaboko yawe, ibintu byose byaho uze kubirimbura, ntagikintu na kimwe uza gusigaza n'umwami wawe witwa Agagi. Rero amaze kunyene acaragenda, amaze gushika ashafata ibintu byiza by'indobanwa, amaka, amapfizi n'amafeza n'ibiki byose acarabishira ku ruhande. Hama acaragenda, amaze kugenda abiziguje abishize ukwavyo, hama aranka kubyica cyangwa aranka kubirimbura byose. Ariko uraca arashakura, amaze gushakura ashavuga ati ko Sawuli jewe atanyumviye, jewe rero jewe ndase kwaba ku ngoma y'ubwoko bwanje bw'Abanyisirayeli. Bimaze kuhuku niho rero Samweli yaciye arira cyane gose, ararira bikavuga ati mbega ubwoko bw'Imana butafise ikiburongora bizogenda gute? Bazorongorwa gute? Bazogwa intambara gute kitagira ikibarongora? Ariko rero n'amajambo y'Imana tubonye ariko ararira cyane gose. Imana icyamubwira ati tuga rero i Yerusalemu, ugende uhamagara umuryango wo kwa Isayi n'abana bose b'abahungu ubahamagare baze kuza. Samweli ng'inkuru abaye baraje bose baje guca kimazi, abantu babo babaganwa babagabo bose bace baraza, bace bahinda agashitsi rwose ubwo muri iki gihe cyabo babonye umuntu w'Imana wumvugishwa n'Imana cyangwa umuhereza aje, bari bazi ko icyago cyane ibintu bigira bibe uwo mwanya nyene Uhoraho agira akorera aho hantu. Ariko abo nyene bace bahinda agashitsi bavuga ati mbega twacumuye ibiki, twakoze ibiki byo turi umuntu w'Imana aza hano nicyo ugira kidushikeko. Mugabo bace bavuga ati oya ibyo binzanye ahubwo reke tana amafi inuzenya imfizi n'iki ntangira ikimazi Uhoraho. Mugabo Samweli nawe yararongowe n'Imana, uwashobora kurobanutsa amavuta. Imana ishimwe cyane. Yaravuganye n'Imana ubwa mbere, bamaze kuvugana n'Imana. Mugabo kuntu mu gutorwa kuri umugozi w'Imana nawe Dawidi ntiyavuganye nayo.
turabona azanye abahungu biwe indwi bose arabazana, amaze kubona umwe ngo araba ikireho ciwe, aca aramara kumuraba. Dusome ngahanye ku murongo w'indwi, dusome ku murongo w'indwi gusa kugeza ku murongo w'icenda. Aravuga ngo ariko Uhoraho abarira Samweli ati, ku murongo wa gatandatu aravuga ngo nuko ashitseyo abonye Eliyabu aribwira. Imana ikurinde kwibwira, Imana ishimwe cyane. Ngo abonye Eliyabu gusa aca aribwira ati nta gukekeranya, uwo Uhoraho agira yimikisha amavuta nguyu imbere yiwe. Umurongo w'indwi aravuga ngo Uhoraho aramubarira abarira Samweli ati ntaco uraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe, kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba, kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima. Imana ishimwe cyane. Yaciye amuraba gusa aca aribwira ngo yaravye ikireho ciwe gusa, aca aribwira ati jewe nta gukekeranya n'uyu nyene Uhoraho ariko arabanuza amavuta. Imana ishimwe cyane. Hano hantu Imana ikibwira Samweli yamubwiye ati jewe uwo je nzobanuza amavuta nzomukurangira, nzomukwereka. Mugabo bamaze gushika hano vyabimaze vyatanzwe, vyabiki vyose vyamaze kubwirwa, ariko ahantu hasha aca aribwira. Si Uhoraho yamubariye, mugabo nyene aca aribwira. Imana ikurinde kwibwira, nturabe nk'uko abantu baraba. Imana ishimwe cyane. Rero hano hantu vyerekana umurongo w'umunani, Imana imaze kuvuga ati je ndaba umutima, ijambo ry'Imana ryashikuze rivuga ngo maze Isayi ahamagara Abinadabu amwereka Samweli. Samweli aravuga ati n'uyu nyene Uhoraho siwe yatoranije. Isayi arongera amwereka Shama. Naho nyene Samweli aravuga ati ateka n'uyu nawe Uhoraho siwe yatoranije. Imana ishimwe cyane. Tukiri ngaha nyene ijambo ry'umurongo wa 10 yavuga ngo nuko Isayi yerekana ndwi mu bahungu biwe ngo Samweli abarana. Samweli abarira Isayi ati aba sibo Uhoraho yatoranije. Imana ishimwe cyane. Ibyo cyo bivuga niryo nza gukora. Hano hantu tuba turabiraba kugeza ku murongo wa 10, tubona ingene abahungu bose yarabazanye nubwo berekana ari batatu. Mugabo Samweli aravuga ati abanyene sibo gusa, abanye mu Uhoraho yatoranije muri aba nta urimo. Imana ishimwe cyane. Turiko turabiraba iki gihe isi ndetse n'abantu n'ibigaragara by'inosi, niko isi iriko irakora iki gihe, niko wanashima ibintu byinshi biriko biragenda. Ariko nagenda kubwire iki gihe Imana yo iriko irabona umutima wayo abantu bo guhaguruka iki gihe cyo kuyikorera mu mpemu no mu kuri. Imana ishimwe cyane. Yesu ariko arabivuga ubutumwa bwiza bwa Yohana, ariko avuga ngo igihe kijya kuza kandi kirashitse, abasenga b'ukuri bakwiye gusenga data mu mpemu no mu kuri. Kandi data ngo ariko arondora bameze bacu. Imana ishimwe cyane. Batuanije bano bantu barazibireho baraba n'ibiki, nawe kumbura umuryango iwanyu cyane mu bintu byinshi bikora bamwo, ni mu buzi, ni mu kintu cyose bikora mu buryo butandukanye. Urabona cyane rwose kumengo nturi kurabona, nturi kurashikirwa, ibyawe ntibizwi niko biramenyekana, ugasanga ntibiko biravugwa, mugabo uracecetse wibereye ngaho nyene, mugabo umutima wawe urazi kuko atajuri kurapfa n'Imana. Imana irakubona mu mutima, wizigire gutangazwa n'Imana mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Imana ntiraba nk'uko abantu baraba. Imana ishimwe. Ariko Samweli arabaza uno mugabo Isayi ati mbega abana bawe bose ufise nama? Ijambo ry'Imana ryakurikiye ryerekana ingene amajambo y'Imana yantwengeje yanteye wanashima n'intege. Unye Isayi yaciye abwira ntuzenya Isayi. Isayi yaciye abwira Samweli ati haracasigaye agahungu nako nyene k'agahererezi ngo kari inyuma y'intama. Imana ishimwe cyane. Muri make no mu gitigiri cy'abana biwe muri aka kanya ntiyari yavuzwe mu kintu na kimwe, ariko ijambo ry'Imana ryerekana ingene Imana Samweli yaciye avuga ati tuma uja kumuzana.
Imana ishimwe cyane. Amaze gutuma kuja kumuzana, ijambo ry'Imana ryerekana ingene uyu nyene Samweli Imana yacimubwira ati wa wundi nyene n'uyo, haguruka va hasi umusukeko y'amavuta. Imana ishimwe cyane. Nagenda gutera intege yuko nagenda kubwira abana ntibaraho uko umuntu araba, Imana ndaraho uko abantu baraba. Nagenda kubwira Imana irakuzi hahandi hawe, Imana irakuzi mu ibibazo byawe, Imana irakuzi za ntambara zawe umaze iminsi urwana, Imana irakuzi muri aya majambo menshi umaze iminsi uvugana nayo, Imana irakuzi muri bya bindi byinshi wavugana nayo. Sinzi imyaka bimaze, sinzi igihe bimaze, wari nyuma y'ubutama, wari nyuma y'intama, wari mwa bya bindi umengo wasuzuguwe n'abavyeyi ntibakuzi, ntibakubona, ariko n'igihe cyo guturangwa n'Imana kino gihe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Wakira igihe cyo guturangwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana igutoranyije gutangaza mu buryo bukomeye kandi bukomeye. Imana ishimwe cyane. Rero kino gihe Samweli yaciye avuga ati yaciye ahaguruka, hari igiye guhaguruka ku bwawe, hari ingabo z'ijuru zigiye guhaguruka ku bwawe, hari abamarayika b'ijuru bagiye guhaguruka ku bwawe no kubw'icyo Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Ibi urabyumva ukamenga uratangaye cyane rwose. Ibi ndiko ndabivuga umwanya uvyumva umengo ni ikintu kidasanzwe, umengo mbega je notoranwa gute, mbega je ibyo nshikako gute, mbega je ibintu vyombako gute, ko nduyu ko ndi nuriya. Imana inukuntu yabanje gutegura Dawidi, imutegura inyuma y'intama zase, agwana n'idubu, agwana n'amabingira, ariko za ntama ntiyemeye ko zipfa, ntiyemeye ko hagira ikintu na kimwe ziba. Ijambo ry'Imana ryo rinyerekaga mu gice nyene cya Samweli ingene idubu zaja kurya intama, aragiye ngo yarazisumira akazifata akazaka n'umwagazi uri mu kanwa k'ibingira canke k'intambwe, kugira ngo agwanire za ntama ntihagire ikintu na kimwe ziba. Hari imyimenyeretso Imana yakumenyereje utazi, ariko wamenyejwe mu buryo bw'intambara. Sinzi ibyo wagwanye nabyo, ni mu buryo bw'imwemu, ni mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umuryango. Umaze iminsi uri mu ntambara zikomeye. Ni igihe cyo kwimurwa mu kibanza wari mu izina rya Yesu. Ni igihe cyo guhindurirwa ibihe. Wakira igihe cyo guhindurirwa ibihe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Sinzi igihe umaze iminsi urwana, sinzi ibintu umaze iminsi unyiturana nabyo. Birashoboka ko wamaze unyiturana iminsi myinshi, ni ku kazi, ni mu buzima bwawe bwa misi yose, ni mu buryo bw'Imana ikubwira ati kora iki canke reka iki, ukanga. Pawulo niwe yavuga ngo ndashaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere. Ni n'icyaha umaze iminsi urwana nacyo. Nagenda kubwira Imana no kugutangaza kugira ngo ikubohore ibyo byose, igukoreshe wera derere, igukoreshe wejejwe. Bya bindi byose byagutuma ufite agasembwa, ibyatuma aba bana ba Isayi bandi badatoranwa muri iki gihe, kumva icyo bari bahagije mu buryo bw'umutima wako. Imana yacivuga ati Imana jewe sindaba ku rukoba, ariko ndaba ku mutima. Imana ishimwe cyane. Yesu agutangaza uno mugoroba, Yesu aguhindura ibihe uno mugoroba. Imana ishimwe cyane. Nibiki ku buzima bwawe umaze iminsi ubona ko bitangaje binyuranye n'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe? Nigiki uyu munsi ubona kiriko kiragutangarizwa mu buzima bwa misi yose? Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo amahoro yanje ndayabasigiye, nigiki uyu munsi cyagiye kubuza amahoro? Nigiki uyu munsi cyariko kirakunyitiza umengo n'abandi bantu canke n'ibindi bintu ntibakubona nk'uko Isayi atabona Dawidi? Uno munsi ndiko ndavuga nawe Dawidi uri kurahamagarwa n'Imana. We Dawidi Imana ishaka gutoranya mu gihe cyawe. We Dawidi ufise icyo uri kuraganira n'Imana. We Dawidi ufise icyo wavuganye n'Imana hariya cyane na hariya, kumbure waribagijwe icyo Imana yavuganye nawe. Ni igihe cyo gutangarizwa kw'ishengero cyane k'umuzima, ndetse wanashima si n'igihe cyawowe gusa, si n'igihe wanashima cy'ishengero gusa, ni n'igihe cy'imiryango iriyo bitangarizwa n'Imana.
yuko nyene igihe cyo gutangarizwa n'Imana ku muryango wawe hariho ibigiye guhinduka. Imana ishimwe cyane. Ari ivyo Imana igiye gutangariza umuryango wawe, ari ivyo Imana igiye gutangariza ku magara yawe, hari ivyo Imana igiye gutangariza hahandi wamenga urugarano, ntubonwa, ntuvugwa, ntiwiyumvirwa. Ni igihe cyawe. Imana ishimwe. Imana iravuga mu buryo ubu na buriya niko Yobu yavutse ngo nubwo abantu batobibabara. Imana ishimwe cyane. Hano ku murongo wa 13 haciye avuga ngo wa 12 nuko atuma uje kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze Uhoraho aravuga ati, va hasi umusuke kw'amavuta, kuko wa wundi ari uyo. Nuko Samweli aca yabira rya hembe ry'amavuta, ayamusukako, bakuruwe bamukikije. Kuva uwo munsi mpwemu Uhoraho yama aza kuri Dawidi akabushungwe. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Imana ishimwe cyane. Ndarangije ubutumwa bwiza nashaka tuvugana n'uwo mugabo, nashaka dufata akanya dusenge. Ubanze wiyumvire cyane rwose ku buzima bwawe. Nta majambo menshi siguye, ano majambo y'Imana muga arisiguye, ariko hariho icyo mwemwe ariko avugana nawe, canke hariho icyo Imana yavuganye nawe. Tumaze iminsi mu butumwa bwiza bukomeye kandi butandukanye, turi mu mwaka w'umuco. Kumbura umaze igihe ubona ibinyuranye na wa muco, umenga uri mu mwiza, nturi ngaha ahantu heza kuno musozi Samweli yari yarabanuje aba bantu. Ariko nagira ndakubwire, Imana iyo iguhagurukiye ibitangaza ntibibura, kuko n'aya mashusho n'iki kirero nabo nyene baratangaye ubwiwe. Kandi Dawidi nyene agiye kuraba abanyene bari mu rugamba, niho ijambo ry'Imana ryerekana cyane rwose ingene banasuzugura Dawidi. Ariko sidi imaze iminsi bigusuzugura n'ibindi, ariko wakiye gutangarizwa n'Imana mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Komera amashyi menshi Imana. Yesu akomerwa amashyi. Ayo mashyi biravuga ko ije bakubwira yakome, ariko yakomeye Imana. Imana yibuka abantu bayo, urera, uragororotse, uratunganye, kandi uri mu ruhande rw'abatunganye. Turaguhaye icubahiro Mana itiyanduza, turaguhaye icubahiro Mana ihambaye. Turagushimye ukwera kwawe n'ugutungana kwawe. Wavuze ngo jewe ndi uwera, ngo kandi mba ahantu hera, ngo kandi mbana n'abafise imitima itunganye. Turagushimiye ko utugirira neza kuri Kristo Yesu tukozwa, kugira ngo natwe tugerere aho uri. Turaguhaye icubahiro rero yuko ari wowe utangaza amakuru meza ku buzima bwacu, kuko wadushize mu kibanza cayo.
neza yawe yamye iriho kandi izokwamaho. Ntiwitiranya umunyabyaha n'umugororotsi, nta n'uko witiranya mwami ku ma-identite y'abantu. Urazi buri wese, urufatiro rwawe rwo kubaka ko rurakomeye. Rwanditswe ko ayo majambo ngo uhoraho arazi abiwe, kandi ngo uwuvuga wese ko ari uwiwe ave mu kugabitanya. Turaguhaye icubahiro ko ijambo ryawe ryatubwiye yuko uhisemo kugendera abantu bawe bahagurukira kubagirira neza. Kandi uku kwezi turiko turavugiramo waduhaye guhagararamo, tukiri mu ntango zako turaguhezagiye, turakugushimiye, turakira imigambi yawe myiza muri ko. Ni ukwezi kw'ishaka ryawe, ni ukwezi kw'inkomezi zawe, ni ukwezi kw'ubwiza bwawe, ni ukwezi kwawe mpwemu yera, ni ukwezi kw'ubwiza n'ububasha bwawe. Kandi ishengero ryawe rizokayanga n'ubwiza bwawe, kuko uri Imana ibikora ikabikomeza. Mu munsi umwe urakora ibintu bikomeye, ugahindura, ugahindukiza, ukimika, ukimura, ugashinga, ugashingura, ugateragira, ukarandura, ukabomora, ukubaka. Turaguhaye icubahiro mwami. Mu munsi umwe urakora ibikomeye. Wowe uri Imana nyamana, uri Imana igira neza. Twitegereza ubuntu n'ubwiza bwawe, dutumbereye wewe. Turakiriye imigambi ufise yose muri uku kwezi, turayihagarariye, turayizigamye, turayizigamishije. Turazi ko ivyiyumviro vyawe ari vyiza, n'imigambi yawe ni myiza, kandi iyo migambi yawe turayisambuje itari iyawe. Kwihenda no gutsitagurika ko muri kahise kurangirira aha, atangura ubuzima bushasha bunagutse bw'inkomezi no kukubaha neza. N'igitinyiro cawe bigumane natwe. Urakoze mwami. Turabisengera ku giti c'umuntu wese uzubane nawe, turabisengera ku giti c'imiryango duserukiye uzubane nayo, turabisengera ku giti c'intara turimwo uzubane nayo, turabisengera ku giti c'igihugu turimwo uzubane naco, turabisengera ku giti ca East African Community turimwo uzubane nayo, turabisengera ku giti ca Afrika iduhetse uzubane nayo, turabisengera ku giti c'isi yose uzubane n'iyi si turimwo. Uzutugirire neza, uze kuba ukwezi ko gutabarwa. Ndazi yuko hirya no hino hari ibyago vyugarije abantu, ariko wowe uri Imana ishobora gutabara. Ndazi yuko mwami amakuru mabi, imibabaro, ukwihebura guterwa na wa mubi vyoteza benshi kukuvako, ariko turasenze uzutugirire neza. Ukwezi mu mahanga yose uze kuba ukwezi ko kukugarukako kwa benshi, abakuvuyeko bagusubireko, abatakaje ivyizigiro babisubirane, bamenye ko uri Imana ihambaye, umuremyi w'ijuru n'isi. N'igihe cawe si igihe c'umwansi. Ni mw'izina rya Yesu tuvyatuye, kandi turimitse ubukuru bwawe mwami. Urakoze, shimwe ni ryawe. Basengeye mwizigirwa ibibazo dufise biri rusange. Imana ishobora guseruka igatabara. Basengeye ikirere c'impwemu kugira ngo haganze ubuntu bwawe mpwemu yera. Basengeye ikirere kigaragara kuri Imana bikora ikabikomeza. Basengeye abantu batewe n'imyuzurira, abantu batewe n'ibihomoka, abantu batewe n'izindi mpanuka zigenda zigaragara muri iki gihe cy'iherezo. Icyo dusabye cyane ni uko gutendebukirwa hoba gusubirana inkomezi zo kukwizera. Namwe urakoze, turakwizigiye ishengero waduhaye kubamo, uze kutubera ukwezi k'umusesekara, uze kutubera ukwezi kwa abondance, uze kutubera ukwezi kw'ibyo tutari bwabone, ibyo tutari no kwizera, ibyo tutari no gusaba, bize bitubeko kubwira neza kwawe, kuko Imana igira neza abana bayo, igira neza abayubaha. Turagukomeye amashyi mu kiganiro wacu.
byo guhozwa amarira ku bana b'Imana. Wabuze ngo mpamagara ndakwitaba, turaguhamagaye ushimwe, wubahwe, umenyekane. Ndagushimira ko ari igihe c'ibintu bigaragara uzokorera abantu bawe bikamenyekana ko uri Imana nyamana. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye ko ushaka byose.